Mbanze ndabaramutse mwebwe abakozi b'ibiganiro bica kuri Indundi TV ariko kandi murabona yuko ndi kumwe n'umushitsi kandi nawe nyene nza kumuramutsa ndakubwira neza yuko ari Pascalinda ari Pascaline urashaka kumuhamagara uko nyene uko ushaka n'umusilameze ariko kandi afise n'impano yo kuririmba ngashaka kandi no gukina amareresi byose nabivuze ga Pascaline Ego. Nta kindi nibagiye kuri wewe Oya, sorry, ibindi ngira biraza kuza buke buke. Yes, uno munsi kuba twashimye kumutumira nuko ari umwe mu basanzwe bafite impano zitandukanye nkuko twama tubikora ngaho kuri Indundi TV nkuko nabikubwiye rero nkundire ndamuramutse n'amahoro. Amahoro cyane ya Dijo, meze neza. Yes, Pascalinda kaze kandi kuri Indundi TV. Thank you. Ni Pascalinda twabonye ibikorwa byiwe cyane cyane ku mbuga ngurukana bumenyi mugabo nka Indundi uno munsi yaje kugira ashoye kutubwira byinshi. Pascalinda kuba umusilameze byaje gute? Byatanguye nka kujya nyene umuntu ashobora kudekuvra impano yiwe. Twari dufise igikorane kuri Eglise. Hama tukaba dufise igikorane cyari citwa Fire for your Future. Aho umujene wese yerekana talent afise nyene mu gukabura umuriro uri muri we majewe ico gihe nerekanye Islam baca barabikunda barambwira ngo epfo kubibandanya cane n'ivyawe carihera ngaho. Yes, ngo impano yatanguriye muri Eglise barabimenya ubu nta ntambamye ufise cyane cyane n'urusengero ubu umengo usigaye ukorera ahagaragara abantu benshi bakakumenya. Bon, intambamyi ntizishobora kubura mugabo ni hajyanye usanga utakiboneka cyane kuri Eglise kubera plus ushiramo yandi mabanga plus uri kuragerageza kugaragaza impano yawe hanze ya Eglise benshi ntibaba bavyakira co kimwe urumva ico gihe intambamyi ntizishobora kubura. Kubibaza ati yoba yaraguye nka kujya nyene nka terme bakoresha kuri Eglise wewe ubaremesha gute? Bon, kuri jewe considera cyane cyane ibyo jewe nibaza ko je nibaza ko ntaguye rero abantu ntibabona kumwe hari amaperiode nakora ibikorwa by'Imana byinshi cyane abantu banzi za 2017 18 19 barabizi ariko bakaba babona ubumenga niyitaho cyane jewe nije ngaragara nta byo kugumuvuga Yesu biki mbese des fois twaraja no mwibara twavuga ubutumwa ariko ubu ntavyo bambonamwo mugabo je ndiko nkora kuri programme yiwanje kiriya gihe nari kuri iriya programme ikindi kintu nabonye nuko ubutumwa bwe muri Eglise bwerekeye abakiristo muri Eglise nyene. Ego. Hama umaze gusohoka hanze ukavuga ati jewe ni talent ndashobora kwigisha abantu guhindura ivyiyumviro ndashobora kwereka umuntu ko ari umuntu w'agaciro ataje muri Eglise biciye social media canke ahandi nico ni igikorwa c'Imana. Yes, kuba twaguhamagaye nga kuri Indundi nuko twashoye kubona mu gikorwa washoye gutumirwamwo igitega imbere y'umukuru w'igihugu. Byagenze gute kuba tuza ati hari abasilameze benshi ngaha mugabo Pascalinda akaba ari we yatowe? Bon, nakoze Islam yitwa Femme de valeur ego nayo nyene narayikoze iri mu bikorwa byawe. Yes. Nakoze Islam yitwa Président notre ami. Iyo Islam yasohotse kijya gihe Président yari yabaye imboneza tugwaruka rwose rwa Afrika. Yari cuno kwita mu gifaransa champion de la jeunesse africaine paix et sécurité. Hamaranje biranshimisha nkuko nkunda kubikora mu gukeza abantu ndavuga ati mukuru w'igihugu ndamukunda ko nawe aradukunda yatugize abajama biwe ndavuga ati fuko nanje ngaragaza kumushimira bice mu mpano yanje. Iyo Islam ndayikora yatanguye ari text irabapibriye muri Renouveau binyereka kwikunzwe cyane ndavuga ati fuko nkora nyene ibe acte éternisé nkuko nagiye mpura n'aba journaliste b'abagenzi bakunda kumfasha cyane cyane mu kugira promotion ibikorwa nkora ndahura Yan Santana niwe cyane cyane yampaye ama idée niwe yazanye iyo idée avuga ati wowe urafise talent
kora iki gikorwa kibe ciza kandi kibandanye ndahura na Page Patrick wewe yaraje no muri studio ndiko ndayikora arambwira ati ongera mwaka kura mwaka bintera intege turashikana no muri ministère ya jeunesse ama ministre wa jeunesse arayikunda ministre wa jeunesse rero niwe yashikanye hajya mwabona uno munsi arugwaruka ruvuga ati zo turafise impano mugabo biragoye cyane kuba twegereye ministre wa jeunesse wowe vyakoroheye gute? Bon twebwe twiyumviriye ko kuyitwara muri presidence tugasaba ati umubonano twashaka umuhaga kado navyo twizera ko vyari gukunda ariko twaravuze ati reka duce ku umuministre umuyobozi w'ugwaruka w'inkino n'imico kama turagenda nyine twese gusimba ama etape bamuhaye igiciro nkuko nawe mu nyuma ya nyene byagaragaye ko atwitaye turahaca nyene n'uwifuza kuzohaca je sinzi ngira bivana n'umuntu ingena akora mu majambo make kabanga wo bibira akunda ibintu bimeze gute kugira agusupportinge erega Jesse nibaza ko ariko akazi kiwe no gushigikira ugwaruka bivanye n'ingene dukora donc kugira ashigikira ico gikorwa kiba kimeze gute nikitameze gute nico yo atoshigikira rero nibaza ko yashigikiye ko yanagiye kubimubwira numva yogenda Jesse nzi projet wafise jewe projet nari fise yarija yes birashitse umunsi urageze ati wowe watowe uzogenda kugira ico ushikirije imbere y'umukuru w'igihugu iryo joro wowe waraye gute? Nararanye birata bon muri make natanguye kwiyumvamwo kwiyemera cyane imbere yuko irya programme iba ko niyumvamwo mana yanje jewe urazi nivo ngezeko bya vrai urisiga mana ko jewe ndi capable yo kuja guhagarara imbere y'abantu nk'abajya bose abanyacubahiro hamwe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu nyene ndavuga ati ni opportunité narose ishobora kuyigisha ico gihe narakora narifise akazi asaba konje ku kazi barayimpa ndavuga ati ni Imana iriko irancira inzira rero nyene nimvise meze neza muri make urashitse yaje imbere uratangiye kuvuga ukibaza mbega umukuru w'igihugu hava yikunda canke bava bimera gute feedback wahavuye uronka ni yahe? Maze gupresenta kubera nari nshigikiwe na ministre w'ugwaruka narumva ifise inguvu kandi bavuga ngo ubushigikiwe n'ingwara aravoma waruvubego naravuga ati ikintu ministre yarinze yemera yarayumviriye Islam neza navuga ati n'umukuru w'igihugu wahavuye unatanga n'akaganuke ka flash shaka kumenya iyo flash ukiyinjirana ntihabaye checking kwiraba ati irimwe ibiki bigiziki hama abaze kuyitora ubu ntacaravuga mu byeshe kumvamo abajejwe ubuzima bwiwe barakora akazi kabo nyene muri make nkuko basanzwe bagakorana ahandi ariko sinovuga ngo batudurumbanije ngo checking ko byaragaragara vraiment ko turabana beza dushaka gushimira yamaze gukwemeza imbere y'abantu yuko muga muri make barakoze akazi kabo hama kuyimushikiriza naho yarimwe ibikorwa byanje byose ijya flash yarayakiriye araryoherwa turifotozanya rero n'ubu ndizeye ko yivuza kenshi turashaka kumenya Pascalinda kuvaho ahuriye n'umukuru w'igihugu ni giki amaze kunguka cyane cyane muri kariyere yiwe ariko arakomeza nungutse abantu icambere nungutse cyane n'abantu kandi iyo wungutse abantu bawungutse ibintu byinshi bicitwa amafaranga nushaka kitubwira amafaranga ari mu bantu maze kuba narungutse abantu n'amafaranga arimwo urumva cyane abantu bantera intege bansupportinga mu buryo bwinshi n'ubu umuntu wese yumva yontera intege mu buryo bw'amafaranga mu buryo bw'ivyumviro arahawe kandi mu nyuma yaho twaciye tubona ahubwo uteguye igikorwa cyo gusangira n'abana b'imfuvyi Pascalinda ico cyumviro n'umuntu yamubwiye ati ubu rero zuragira ico kintu cyo gufasha abantu b'imfuvyi canke ni ikintu kiba kiri muri we ni ikintu yakuze yumva kiri muri we
ibintu nakuze biri muri jewe si ibintu nize ujya munsi canke umuntu ngo akubwire ngo nta muntu bikore yaje ngo ambwira ati utangura ama action humanitaire jewe ubuzi nkora je ndi umuvolontaire wa Croix Rouge badufise igikorwa cyo kuja gufasha ari gutwara impuzu nanje ndahita nizanje nkazitwara nukuvuga ni ibintu biri muri jewe kuva kera uretse no mu kazi nkunda gukora mu ma organisation agira assistance aux personnes vulnérables afasha nakoze mu mashirahamwe atari make ivyo byose ko ari kugira nimenyereze ndavyige bishitse nanje kugurura igikorwa nk'ico bizo ari ibintu nzi kandi narabikora nkiri muto cyane byarashika nyene nkagenda kuraba abantu b'imfuvyi nkaduga imisozi nkaja hariya ntafise ico ntanga mbonye ndayibuze naravyiba narigeze gutora ibintu muhira mu rugo urabishikana udafashwe naratinye kubisaba bari kubimpa mugabo kubera nabigira kenshi urumva ntiwoga umusaba misi yose rero harageze igihe mvuga ati ibireka bon sindavyita kwiba naragiye kuraba umuntu bari bashanje iwabo ndatwara ifu n'ibiharage n'ibyo muhira ni bivana na passion sinzi ko novyita ikigumbagumba ariko n'umutima w'urukundo ubufise ibintu biri muri wewe Pascalinda gushika ubu urumva ko biri muri wewe kandi bisaba uburyo ugiye kuzura bikora gute cyane nk'umuntu yumva ko mwobikorana umuteye akama kahe bisaba uburyo nyene nk'ubu kuva aho nkoze kijya gikorwa kuri anniversaire yanje cyo kuja kuraba abana b'imfuvyi nguma haca haza abandi bambwira ngo mfasha benshi barandungikira ama mail dufashe turakenye dufashe turi imfuvyi mugurumva bisaba uburyo nk'ubu jewe kuva nkoze kijya gikorwa nta mafaranga nasigaranye kandi nguma mbona abantu bashaka gufasha rero mugabo sacrifice misi yose niyo yamize imbere ndibuka ko nigeze kuja kuraba umuntu mu bitaro ni kwa Khaled nkoresheje 20000 grand sœur yangabiye yose ko nyene yari yampaye sinzi ikintu yari yampaye ngo ndayakoze nkiri nshiga university ari muri 2019 no 2018 rero nca ndagira bimfasha gutahura ko ari sacrifice umuntu akora iyo ndose ndabikora iyo nsavye umuntu akampa ndabikora kandi simpa kandi ndabigire nka media nyene ngo babimenye mu bisanzwe Pascalinda ugufasha kwiwe arumva ko yofasha naho we atoba afise cyane rwose ashaka kwihebera umuntu ukamubwira ati je nimba afise idimire yitore wewe hamaje ndimenya ego na cyane nk'ubu hariho abana baba baheba amashuri kubera babuze ibikoresho nigeze gusaba ubufasha mu kwicenda mu mwaka uheze ndagurira ndakora amakaye abana ruguru mu Ruyigi ntera kamo nyene nk'uko ari wakimbajije Soris nayo nagishitseko ntera kamo vraiment dufashanye dukundane abantu bari mu bibazo ni benshi kenshi iyo umuntu ugiye kumubwira ati ndashaka umfashe iki gikorwa n'ukuri je bahora bavyitaba n'ubu ndafise ibikorwa byinshi byo gukora vraiment ndahamagara abantu bifuza kumfasha bazi tubikoranye yes ko umuntu yashiye kubona yajya amasanamu ngo mbega Pascalinda why yagiye gufasha abana magaca afata amafoto agaca bereka ibiki ukwizera kwiwe akumva umengo ngo ukuboko gufashije uku kundi nikubimenye wewe umubwira iki mama byaravuze narabonye amakomantere hamwe avuga ngo wari kubimediatize ariko jewe nashaka ndababwise je na bimediatije ati je niho wari uri we wamboneye hajya sivyo uretse ko twigeze guhurira mu gikorwa kimwe mugabo wamboneye hajya sivyo kakabana kajya ko kuvugana rero bisigura ko n'umuntu yashimye ibikorwa nk'abwa ati cyo gikorwa nka wewe nk'umu artiste nka wewe nk'umu influenceuse uri kugikora muri we yo kugira ngo uwundi mu jeune yifuze kuzohora akora rero je ndashima Imana ko byaragenze kurya abajournaliste bakaza bakashigikira igikorwa canje kuko mu misi heze muri yindi heze hari umuntu yandondeye kandi yaciye kuri media nyene yagize kijya gikorwa yarandondeye avuga ati je nabonye igikorwa wagize nanje fise anniversaire nokora gute ndamuha contact y'umuntu ajaje Orphelina kandi azojayo kuri anniversaire yiwe yes urumva ko abari gikorwa gifasha n'abandi ku muririmbyi canke kuwo wese yamaze kumenyekana agifise ubwoba bwo kuvuga ati bazomvuga akamumutera nakahe umuririmbyi nibaza ko je ndamufata nk'inyenyeri canke umuntu wese akora ibikorwa nyene bimenyekana artist wese
kuko tutigiriye publicité canke tutigiriye visibilité bizogorana ko abandi babidukorera kugira uje ahabona nuko kugira abantu bakubone nuko uba wagiye ahabona rero je ndamutera kamo tubandanye dukora ibikorwa byo gushigikirana cyane cyane muri no minsi hari amabezi usanga yo gutukana ibiki ugasanga uyu niwe bariko arapfa ubusa twatekerezwa gufashanya twatekerezwa gushigikirana ibintu by'ugwanko bikahava yes urumva neza yuko n'ikibi kirashobora kuvugwa ngo ntutinye rero gukora iciza ngo kugira ngo kimenyekane kure urumva ko na Pascalinda ari byo yafashije uno munsi ari wabibonye agashobora gufasha uwundi gutyo wewe rero kuradukurikirana nawe nyene turashaka commentaire yawe wishire nganye muri kiganiro wewe uvyumva gute umva vyokorwa gute ariko tuce tuja ku kazi ka Pascalinda umusilameo araririmba agaragada agakina amareresi twitega ibiki rero bigiye kuba vuba sinavuga ngo ngiye gukora ibi ndabishira habona bigaragare narishiyo neza yuko nzobikora ari amaproje menshi usanga umuntu yaravuze ntayashike ko bivanye nuko organisation y'akazi kibimeze ndafise indirimbo nzosohora ndafise slam na cyane z'ikirundi kuko nyinshi nazikoze mu gifaransa ndifuza ko ikirundi vraiment gitera imbere nanje mvuge cyane message d'impact abarundi cyane ndafise filme nakinye ya John Kay mu misiza izoja habona gatoyi kuri slam wakoreye umukuru w'igihugu tucishirize ko gatoyi. Ça y est, c'est parti. Les effets commencent. Sur moi, sur toute l'Afrique. Chez nous, ce n'est que la détermination qui s'applique. Je suis un jeune plein d'étoiles, plein de douceur. Sur ma peau, pas de couleur. I'm a thinker, I'm a writer. Votre réussite ne m'en fait pas peur. Ça me fait tourner la tête et si j'en dis rien, ça m'embête. Yes, ariko kandi kuyikeneye cuduha adresse ubunyena cyakubitira ugira acagenda kwiraba. On slam iri kuri YouTube channel wanje Femme d'Oval. Sinzi gituma ngarukana mwo Femme d'Oval. Na maslamu yiwe cyo dukubitira haya tuzirabe zose. Femme d'Oval iri kuri YouTube hama yitwa Pascalinda Poetry. Channel one Pascalinda Poetry, Facebook page Pascalinda Poetry, na Instagram Pascalinda Poetry. Urashobora ukoresha na Twitter, urashobora kugenda kuri Pascalinda la slameuse, urabonaho iyo link. Ego kandi Pascalinda Poetry gikunda kugora benshi nk'abantu bigora indimi. Urashobora kugenda kuri Facebook ukandika Ndaikeza Pascaline Glory na signature kanje aho urashaka guca kuvugisha aho na message yashaka kwishurwa byose ego guys uretse rero ibikorwa usanze ukora hariho benshi wasanze muri uyu mwuga hariho benshi uvuga ati ndakunda ibikorwa byabo ninde ubu wishimira uvuga ati je kweri yaba mu baririmbyi hose untorere mu artist uvuga ati jewe ndishimira mu artist nishimira yafashije cyane nifuza ndamukunda ingene akora swate ntituranabonana ntituranavugana mbwa ndakunda gusa ingene akora ndakunda D1 sinkunda cyane amaprofane mbwa D1 ndamukunda nta byinshi turahura ariko ahantu hose mbonye ndababwira ati uyu mwana umujuru ndamukunda ndamwita umwana ko yacari muri kuri jewe ni benshi ariko ba Fizo ba Satpi turamaze guhura turavugana arashimira ibikorwa nkora ngesi haragira nimero hakagira nimero 2 nimero 3 mugabo iwawe nimero 1 c'est D1 ni bose bakora yes muri Islam ngo abaririmbye ngo bafite ukuntu ashanga usanga ngo bakorana igikorwa batabikorana neza batumvikana usanga bakubitarawe mbe no muri Islam murahari abantu muvuga ati ibyanaka oya sino bishigikira canke mwebwe harimo gushigikirana je sinabwa ngo ari umaze kunshigikira ariko kandi naje nawe ndashigikira na nabo uzi mugabo barahari narabonye ba
Kelly Gladys hariho Barigate hariho umukobwa ariko araza neza mu Kirundi yitwa Beraka arafise na slam shasha iri mu Kirundi abo bose hariho n'abahungu benshi abo bose vraiment jewe actually nubwo ko ndabashigikira mu kubemera muraba grave sana Babagra kandi ugaciye ko akantu kabo akalinki uragasiga ko kalike subscribe la partage yes nuko urumva ko ari muri rwa rukundo ariko kandi umva ko byose biba bisaba gushigikirana wanatubwiye yuko usanzwe ufise n'impano yo kuririmba dusezerane aturirimbira ariko kandi unatubwira ni ngaha kuri Indundi TV ibyo uzo uri kurategura byose utwidede yuko uzoza ngaha usure kandi ubishikiriza abakunzi bawe Fati umuntu akubwiye ngo ririmba biragoye ndimba turirimba kandi niyo kubasezera nibaze okay mutima wanje himbazi yo mana unezerwe kuko ndamahoro nubwo amagambo yanje atoba menshi shimwe mana kuko ndamahoro mutima wanje himbazi yo mana unezerwe kuko ndamahoro yes mwumvise ni Pascalinda ariko kandi mwumvise ko tutari ngaha kandi ngaha muri kiganiro umsano bandanye uri kuramukurikirana ibikorwa vyiwe dubanda ariko arabishira hajya hama kandi turabemereye nka Indundi yuko uko biri kose niyamara kuba afite ikintu gicasha adusura kandi agaruke ngaha atubwire neza neza uko bitunganije impano ziwacu tubandanye turiko turazishigikira ngo ri twashigikira ivyiwacu niho abanyamahanga bazomenya ico twage dushoboye na wewe nitubikore rero hama ibintu bigende neza Pascalinda akajambo ka nyuma ku bakunzi bawe abakunzi banje ndabakunda cyane nubwo bataraba benshi cyane natanguye nepa biko biraza ndiko ndaza neza biko biraza abakunzi banje ndabakunda cyane kuba ushigikiwe honyene n'umukuru w'igihugu urumva ko ibintu byaciye biduka ibaze ndanamushimira nyinshi umukuru w'igihugu bandanya twitaho dukunda duteza imbere nadushigikira cyane cyane ugwaruka n'abakunzi ba Indundi TV mani bahezagire cyane mubandaye mubwira like comment and share yes mani bahezagire ariko kandi bongere n'amagara n'amafaranga byose bigende bijanye mubandanye mukurikirana ibiganiro bica kuri Indundi TV ciao ciao